Bakunzi b'igihe c'umukenyezi muri Aho TV turabaramukije. Uburimyi burabeshejeho abantu bashika ibice 90% hano mu gihugu cacu. Hanyuma muri kino gihe haribonekeza ihurumbirwa ry'uburimyi kuri bamwe mu banyagisagara, hariho n'ababa mu bihugu vyo hanze ubona ko bataha mu gihugu bazanye no kurima gusa kubera babibonyemwo inyungu. Kuri uno munsi turi n'iteka ryo kwakira umutumire wacu, akaba yitwa Nzoyikunda Elize, umukenyezi aba mu gisagara ca Bujumbura, akaba afise itongo mu Mugamba rifise amahegitari ashika kuri 2, akaba ariranguriramwo umugambi w'uburimyi. Turaguhaye ikaze mu kiganiro cacu. Murakoze cyane. Yego. None kuri uwo mwidondoro ntanze ntaco wokongerako? Nitwa Nzoyikunda Elize nkuko muhejeje kubivuga. Ndi umumama ndubatse, mfise abana 2, nize kaminuza y'u Burundi mu gisata c'uburimyi n'ubworozi. Igikorwa co kurima ndagikorera mu ntara ya Bururi muri komine Mugamba. Murakoze. Okay, hama none uwo mugambi wawimviriye gute? Ndumvise ko ari vyo wize mugabo wavyumviriye gute? Ukuntu niyumviriye uwo mugambi wo kurima ni kubera nabonye ibintu vyo kuronka ubuzi ubunye biragoye, bisaba yuko umuntu nawe arawukungene yifashisha ico ashoboye, na cane cane mu gutanga inguvu ziwe kugira nawe yiteza imbere. Naciye niyumvira kurima, ntangura kurima gatoyi, maze kubona ndakarimiho gato ndabona ko nungutse hafi ibice 90%, ndavuga ati ngiye kw'isoko nkadandaza uwo mwimbu nagize, uwundi nkawufungura, nkagemurira inshuti n'abagenzi. Ibindi ndabijanye kw'isoko narabonye yuko noshobora gukuramwo uburyo nkongerezaho nahora ndimo. Ca niyumvira kuja gukota mu babanyi. Maze gukota aho hantu watanguye kurimira, yari itongo ry'umuryango canke naho nyene? Ryari itongo ry'umuryango. Yego. Hama ndaharima biranyitaba. None ga mupfasoni, utubwiye yuko uri umurimyi, none urima ibiterwa nyabaki? Ibiterwa ndima, ndarima ibiharagi, ndarima ibigori, mugana cane cane ndarima imbuto y'ibiraya gose. Yego. Hanyuma uriko uraraba izo mbuto ufise zunguka gute? Ku hegitari usoromamwo bingana gute? Nko ku mbuto nkunda kurima, cane cane ku biraya, bivanye n'imbuto umuntu atera. Je ndavye kuyo je nateye, urimbura hagati ku hegitari imwe, urimbura hagati y'itoni 15 na 20. Ku bigori navyo ku hegitari urimbura hagati y'itoni 3 n'itoni 5. None ko numva ubi Bujumbura, ukaba ufise itongo mu Mugambi, biroroshe gukurikirana amatongo utari hafi? Ikintu cerekeye ivyo kuja kurikwirikirana kuko nokigusigurira, nico nafashe ndabifise mu mutima vyiwanje. Sinovuga ngo no kwicara i Bujumbura ataco ndiko ndakora, oya. Ndafise ibindi mbangikanya buhoro buhoro vyavuye muri uwo mugambi nayo nigiriye wo kurima. Ariko vyose ndamenya ukuntu ndabishira ku murongo, nkamenya ukuntu ntegerezwa kuduga ruguru, nkamenya n'ukuntu ntegerezwa gukora twa tuntu ndiko ndakorera i Bujumbura kugira umuntu arabe ukuntu aza arabaho. Kandi kugira ngo turabe ukuntu twoza turagabanya kuza turasaba abo twubakanye kugira nabo tubaruhurire. Mbega nyene tukiri aho, uwo mwubakanye umugambi wawe awumva co kimwe nawe, yamye agushigikira n'ubu aragushigikira? Uwo twubakanye sinzi ko novuga ngo nsubiye inyuma gatoyi, wewe yaragiriwe amahirwe araronka akazi. Naho twafata umugambi wo kwicarana tukavugana ibintu vyinshi, Ashira avuga yuko nawe yomfasha gato akampa uburyo kugira ngo ivyo bintu vyo kurima ndabijemwo gose. Nukuvuga yuko rero nawe abitahura. Mu ntango urumva niwe yagufashije? Oya, kuva mu ntango urumva ko narima itongo ry'umuryango vyari vyoroshe. Mugamba maze kwimvira ico kuja gukota, nkaja gukota amahegitari. Ihegitare ruguru mu Mugamba riragoye gose kugira ushobore kuririma, abakozi, imbuto, ifumbire, iki vyose ni vyinshi. Usanga biba bigoye. Mugabo ntiyigeze nja kure, yaramfashije. Umva mwavyumvise co? Yego cane. Hanyuma nk'ubu ko urumva ni nkuko abantu bo mu Mugamba bagufata ko uri umunyabujumbura, iyo ugiyeyo
imigenderanire imeze gute? iyo nduze ruguru hariho abantu benshi isigura yuko ndetse n'abaruguru n'abintu ndababwiye yuko nja ruguru nkakorana n'abakozi ntibavyumva ntibumva ko ivyo bintu binabaho ariko je ndagenda tugakorana n'abakozi bamwe bagatangara umva ko ico kintu kitabaho kandi kuva kera twari tuzi yuko ata muntu w'Ibujumbura ashobora kuduga ruguru kuja kurima ntivyabaho twari tuzi yuko ibintu vyo kurima ari ibintu twahebeye abantu baba ruguru gusa ata muntu w'Ibujumbura ajayo kuko turazi ko amahera ari Bujumbura hama ndagenda nkakora tugafashanya n'abakozi tugakora bimwe nawe ugiye woshima hama mpejeje gukora ndamanuka Bujumbura abantu isubiyeyo nko mu yindi minsi ntawe ndumva avuga ati aridoga ahubwo bavuga ati urya muntu wa naka n'ukuri aragerageza aritanga. Uriko uraraba rero kuva mu 2018 gushika ubu ubona ari igiki vyakunguye n'igiki wumva usumbije umuntu atarakora uwo mugambi? Ikintu novuga ko nsumbije umuntu atarakora uwo mugambi ni kinini gose. Nakubwiye ko mfise utuntu nkora muri Bujumbura, utwo tuntu nkora i Bujumbura ni utwo nakuye muri uwo mugambi nakora ruguru, kandi nakuye n'ikindi kintu yuko vyinshi usanga ndiko ndabikora bigakunda, umugabo agakora bimwe vyiwe nanje ngakora ivy'iwanje ugasanga nawe ndiko ndamuruhurira. Kandi twari tumenyereye ko kenshi abantu b'abagore barindira ko umufasha wabo bazanira hama bagakora ibintu mu rugo, ariko ubu turiko turaraba umwe wese ariruka uwundi akiruka hama mukazohuriza hamwe. None ga muri myinzo ikunda Elise, uwo mugambi birakorohera kuwukora nta ntambamye muhura nazo kuko uri umupfasoni ufise urugo abana urumva utegerezwa gukurikirana ubwo burimyi bwawe ukaraba ivyo hano muhira, nta ntambamye muhura? Ukuntu nogisigura iconye intambamye ntizobura, mugabo kuba wamaze kuba umukenyezi ukaba uzi ko umukenyezi ari maboko igihumbi vyose urabishiraho ku murongo ukungene utegerezwa kubikora, abana ukabaraba, umufasha ukamuraba, uburimyi ukaburaba, vyose ukabiraba ukitanga, bisaba kwitanga, ukitanga no kuruhuka ruha gose, kandi tutaye tumenyereye ko twategerezwa kuruha, ukaruha gose. Nk'ubu ndiko ndaraba urabona ko nk'ikirere caragoranye, nta muntu n'umwe yabitumye, ngira niko Imana yabishatse. Ikirere caragoranye cane, uca usanga ivyo vyo kurima bica bikugora ukungene utunganya. Kare twavuga ati mu kwezi uku tuzorima ibi, mugabo urabona ko ubu bizogorana, mugabo vyose ndabigerageza uko umuntu abishobora. Ikindi nokongerako, nk'ubu ndi muhira nagiye mu murima, abantu barya mu mabaruguru bakakubona uri mu murima nambaye ingamiya ntibavyumva ntibabitahura. Rero iyindi ntambamye novuga ko dushobora guhurira muri ico gikorwa canje ndiko ndarangura, turashobora gukorana n'abakozi tugakorana nkaca nsanga uko nari nabiteguye siko bigenze, ciye ntegerezwa kurarayo, nkararayo rimwe nkararayo irya kabiri. Kubera ko rero umushinga ntayo wanje tubihurizako nawe ico ndiko ndakora acumva kuko abona ko kidusahiriza mu rugo, ndabimusigurira nkamubwira yuko umwanya wambanye mugufi, twakoze amasaha ambana make, rero uraza kuraba ukungene utaha hakiri kare ufasha abana ubaraba ukuntu bamerewe, hama nawe akabinyemerera kandi akabinkorera. None ga Elise, uriko uraraba urumva haheze imyaka 5 ukora uburimyi, hari intambwe woba umaze gutera? Ugejeje hehe uriko uraraba? Intambwe n'abamaze gutera je ndayishima. Nagusiguriye yuko natanguye ndima akantu gatoya mw'itongo ry'umuryango, mu nyuma vyarahavuye biramviramwo ikintu kinini, ndagenda gukota ndarima hegitare ndongera iyindi hegitare, no mu minsi nzokota kw'iyindi hegitare nongereko. Rero nariyumviriye yuko ntoguma ndima bimwe mfungura ibindi mpereza umuryango ibindi nongera ntera, oya ndavuga ati reka ndabe ukuntu noronka abahinga, kubera hariho abahinga muri leta baza bakagupimira imbuto hama ukazoyigurisha ariyo ONCCS jeje kuraba imbuto zirobanuye. Nanje yaranshikiye kw'itongo, yaraje kumpimira imbuto, hama imaze kumpimira imbuto
barampaye uruhusha ko iyo mbuto yanje ndayigurisha ku mbuto zirobanuye kubera basanze iyo mbuto yanje imeze neza. Yego. Ubu rero iyo mbuto ndayidandaza neza ata kibazo na kimwe ngize, abantu bakaza kungurira, banashima nta n'iminsi iyo mbuto yamaze, ngira ngo nta n'ukwezi kwanakwiye kuri izo hegitari 2 nari narimye imbuto y'ibiraya. Yego. none ga muri mwe Elize nta kajambo wotekera nk'impanuro ku bantu bariko baradukurikirana? Impanuro notekera ni ku nyinshi. bakenyezi cane cane. Yego. Ikintu nshaka gusaba ubwa mbere nuko abakenyezi bokura amaboko mu mpunzu, tukumva yuko leta ntishobora kuduha akazi twese ngo dukwigwe turondere, bibaye na ngombwa tuduge ruguru nk'uko nanje ndiko ndabigira, baduge. Ndazi si benshi bavukiye Bujumbura, benshi baravukiye ruguru. Rero nk'ubu je nihereko n'abavukiye Bujumbura barafise amatongo ruguru. Yego. Naho bakwa basekuru. Yego. Rero ikintu nobahanura nihereko jewe kera naguma mbona nzoronka akazi ryari, muga maze gutangura nkagira iyo ntambwe nkarima ako gatoyi kavuye kamviramwo izo hegitari, ni ukuvuga yuko ubu ndatanga akazi nkagaha abandi, abo bantu ndagahaye nabo ndabahemba amahera, kandi umugabo sinja kumubwira ati bana ko barageze guhembwa, oya, ndabahemba muri ya nyungu naronka, hama nabo bakagenda bakikenura mu vyo bakeneye. Yego. Bakunzi ba Agaho TV, nk'uko ahejeje kubishikiriza, murumvise yuko abakenyezi dushoboye, turashobora gukura amaboko mu mpuzu, tukarangura imigambi y'iterambere, tugasahiriza ingo zacu, kuko ubuzi bwa leta ntibushobora kudukwira twese. Tugushimire ko waduhaye akanya, wakoze cane. Murakoze cane nawe, no hanyuma muzogaruke. Murakoze cane. Tubibutse yuko kino kiganiro catunganijwe mu mugambi tuyage w'ishirahamwe Search for Common Ground, kabifashwe mu mugongo na USAID, mukagishikirizwa na Agaho TV. Naho ubutaha.